top 5 y'abasani. Estaniche. Estaniche. Monia Fleur. Mona Walda. Been nice. Ego. Bano yese ibintu biri biboneka. Mzizi wajiwe. Reze mukorogo. None ubona sago. Oya bon, umuntu yisiga araboneka. Ya. Harageze ko bisiga amen. Kugira tubone ko Abasani hageze ko bisiga. Dramati hageze ko yisiga kameme. So kandi je ndabona umusani yisize bikamugwa nabi cyangwa ngo bigasafo kuri bose baba batese. Yosa neza sana. B-face yisize nawe umengo yotese. Uramubona yabaye umwarabu. Ninde wundi yokisiga kabashaka bigwa. Isaac TV ho. Ndasubiye kubaha ikaze bakunzi ba Isaac TV aho mva mukagera Imana ibafashe apari bakire oya ibafashe Imana ibandanye ibahizagira kuba mubana yamudukurikirana neza cyane naho rimwe na rimwe bigorana ariko kenshi muranyihanganira turihanganirana ariko kandi murazi yuko je n'umuntu wanyu muri abantu banje exclusive zirabandanya ikiyego kirabandanya nkuko navyemeye kubana n'abazana ibiyago by'abantu batandukanye ndamukumbuye nice vraiment sinyiga mbeshe nice kandi ndamukumbuye ndafise amakuru menshi ngira ndamubaza ibintu byinshi ngira ndamubaze ariko bibe muri no musikiyago cyacu ngiza guteba vraiment cyera je nibibazo bitarenga 10 avyishuye biheze cyaduheze biraza gufata nk'isaha imwe canka udusatubira uko gusa oya n'amasaha abiri vraiment je shaka abantu nahase ko nza ndabarambira shaka nza ndabaha ibiganiro bigufi vyiza batera mu minota mike bakaryoherwa hama turangiza nice ni bon ça va rekana kuri micro yifatire nacu murakoze amakuru y'imisi moi ça va I'm good the top en tout cas enobuzwa niki buja town tumeze neza turi hagazeko twarikomeje nese koze buri mu rimwe na mikera twara kubona sana ama video mu biki ariko ndabona umenga warabaye pose ukuntu nakuze tukamfise nutundi tuntu twinshi nyene urumva umuntu akuza guma arondeza yeah of course yes guys murambona gute kwanza Jesi ndabizi je kweri ndabibona uko nabonye bingwako ntaco nice kandi umuntu bebwe gute n'umuinfluenceuse n'umujournaliste yitwa umuinfluenceuse ariko narakoze vraiment bon umuinfluenceuse n'umujournaliste nkabaniki oya video fiction narahagaritse nanabivuze kenshi Isaac narahagaritse kubera en tout cas ari ibintu imigeri ibiri nasanze bugigo nitereka video ya nyuma yari wakoranyije kwa BISIZE yari akabandi niyo video ya nyuma niyo ya nyuma amafaranga nayo uratanguye ibintu vyiwa urumva nyene haji noti uracaye akibaza nakwambi nice guy jemba shaka ko abantu dutangura kwaza biography y'umuntu ga tumumenye nice guy amazina yiwe tunakunya kuri ninde bega birakunda ko tumenye imyaka yiwe y'amavuko yavukiye he yize he mwana kangahe mwana bangahe arubatse oya ntiwatse iyo turakiri ko taruwa ni kubera iki wari isozesheje narubatse mugasi mfise uwo twubakanye sawa nice sky mwite inamahoro nice Julienne Julienne canke Juliana hama navutse le 31 décembre 1999 ça veut dire que bientôt 24 ans non ariko ngo namukobwa yivuga imyaka nkoresheje amakosa ngo nuwo wivuze mu izina ngo ntakura niyo mpamvu ngira vyanse ko nkura kuko kwera kurya ko dutangura ama presentation ngo genti naka ngo mumenye nivyo vyatumye ntakura umwana wakangaye bana bangahe genti umwana wa gatatu mu bana batandatu ya malheureusement tusigaye turi batanu
bambwiye ngo navukiye muhira sinzi rero ngo ntari muhira hihe kuko ngo mbona twimuka ya atuka ni Bujumbura i Burundi aha sawa nice Nice yarize imanite ngira ko nsaba babita gute abatera nkunga abita abatera nkunga cyane n'ikinyarwanda aba sponsor muri hire university aje kwishura ubwenge buguma busubira inyuma kugenda kusura kwishura nayo wemeye iki ni bien narinzi ngo ugomba wemera ikintu mvuga ati je waruko ngira ni yemeze nta na farde nta na deplicateur ikaramu basi ya jenize imanite nize secondaire nayize nagenda hindura amashuri secondaire kuva 8e gushika 9e nayize Gitega muri internat muri NF école normale de filles hama 9e kuva 9e supérieure ndayiga mu Ngagara lycée technique des Grands Lacs champereza kuri antique mu Nyakabiga ego 7e nayo nayize Hembega kuri sans frontières muri ville nice ngo yaragiye tuje mu zwa couple gato couple bafinje mu gyara ndanashaje ahubwo ndumukecuru hari umuhungu dore ndagiye mu turi inkundo ndakunze biri serious ndakomeje natanguye gukunda igihe natangura gukunda natangiye gukunda ngiye muri 7e ma relation nyene yari meze mukiri muto nice non en fait ni kwa kuntu general Isaac ndekibutsa ko muri primaire jewe umuhungu gusa kumuhura uburenganzira ati mperekeza ntahe ushike muhira na wamengo ndamuhaye bayita gutega basha wamengo ndamuhaye nka award canke agatrophée runaka kuko yagenda ari fier nari mwiza ndasurinya so rero ico gero nabise udungu twinshi muri primaire tunyiruka inyuma je ntashya Isaac natana amaguru nize ngaho mu kidumbu gwiwanyu nabonye kuri Facebook bavuze ngo wavukiye mu kidumbu natana amaguru primaire 5e 6e nayize mu kidumbu natana amaguru nkataha ari ukuntu badutuma isuka kwishura ari nka samedi ni samedi haba ari nka vendredi bakatubya muzana amasuka murime je nizari kuri école primaire Kinama 4 so rero mu gutaha hari ukuntu twatahana amasuka isuka baba bayikuye muhira na kuva mu Carama uja hari yasi bansi hafi cyane je rero nabafise umuntu abantu bantwaza isuka nafise abantu bantwaza isuka bantwaza isakoshi n'abandi bagenda baranganiriza umva nari mfise zanto abo bose bashaka ko bose bararyoherwa gusa turi kumwe ya pana bisanzwe yo mu gutaha rero wamengo urabona kujya kuntu Yesu yagenda akaba afise intumwa 12 je ntashye rero nabandi imbere ngenda ndaba basangira ngende okay ama rero inkundo uburavyinjiye ya vy'inkundo mba ndavyinjiyemo waracanye wavyisanze bono barantraze kandi umutipe twatanguye gusokana sinamukunda yarafise ingeso ziri bizarre muri quartier yarazwi nabi none aho nyene tugireko abantu babazi ko gukundana egane kuryamana nawe byose bijana no nari mutoyi Isaac je nari mutoyi wumve yuko isho gihe j'avais 13 ans non 13 ans niho nari nkijya no mu ma règle en tout cas nukuri I was quand en plus de ça muhira bari bakazi cyane baradufata cyane kubera twari nabashasha muri quartier mva gutembera kuja gutembera iki ntibatwemerera gupfa gusohoka n'importe comment canke ngugire ni wewe kwishure gutamuhira okay so na cours du soir papa ntibuka ntiyatwemerera kuja kwiga cours du soir ngo mu rugo rw'undi muntu ngo tugende kwiga cours du soir avuga ati iwanje barazani nini genda ubahamagare muze mugire namwe cours du soir ngaho okay cyabari kibazo so kuja muri relation rero neza na neza si j'étais en 7e hama umutipe nyene twaragendana by the way n'ukuntu bamuvugana aramwe mu mwanya munini wo kubonana nawe kugira ngo simave nisanga mu bintu byinshi by the way ndibuka yuko natanguye gushuha gose ngo ndamukunze mvume ngo noji wawe iwiwe bon yabana n'aba frère biwiwe mvume ngo noji wiwe iki ncamvuga ati ibintu none nabitangura uko nzoba ngiye kimaso acha niende mu internat
ewana nije navyisabiye abandi babatwara bababoha babakwega nk'imene je naravyisabiye ndinginga papa ndamubwira ati kora ibishoka vyose nshaka kuja muri interne muri interne washushe muri interne honyene harashuhisha harashushe awozi nari umupetite gose ariko muri interne nari inshushi nari star antuka ikintu cy'umuntu nyene nese behagiribuka uribuka urugendo rwawe kandi ni simple cyane nuko kusumenga abantu babifata menga ari ibintu byata ariko ni simple shaka kumenya wawe umaze kuja mu by'inkundo umaze gukundana n'uwa mbere wa kabiri umaze gukundana n'abahungu bangahe muri story yawe gukundana biri serious ndakonze batatu nuwa kane meruka guheba nuwa kane meruka guheba ariko sindamuheba neza ndacavyumviye voilà muri story yose y'urukundo rwawe kambere uproposa kuryamana uproposa ibyo bintu niki canke byambere ubikora wari muri situation imeze gute wari umeze gute shaka kumenya situation yawe yasarize n'ama situation y'abandi ryambere ndibuka apana ryambere ndabikora ryambere babimproposa agatipe twasukana karaje muhira kamagarika quelque part urabona hari ukuntu abana baba mu rupango hari ukuntu udutipe tw'utujana tuja kubadraga dutinya kwinjira muhira ado plus de sana kugiye muhira bari bakaze sana rero byaba ngombwa yuko aje nko kundabana nsohoka nkamusanga quelque part tugahagarara tukavugana ariko nyene wahagarara naho n'umutima uri kuri kuvuga ati awana imodoka isa ni ya papi kamanuka ngaje nzoba mfuye tipe karabimbwira kabimbwiye mu Giswahili kambwiye ngo ndavyibagiye unipe mu Giswahili nyene wana kikiburandero nyene igiteye nubwo tufanyane hours naramuravye Isaac naramuravye ndamuhera ku mushatsi wa nyuma ho hejuru ndamanuka ndasaba ndavuga ati ariko ndamuraba ndavuga ariko uriyubaha bira jewe nawewe ntizusuye no guhura umutima warirutse umutima uriruka ndaza nganda ndamedita ndamubwira nta muntu ntabibwiye ndababara abantu bose ndababwira ati jewe kabisa je ndababara ikintu waciye mukira ko kutsitaza nahise mu buzima bwa muri monde ya y'ubustar urabirogeta nahise nimba ni ikintu nshimira cyane nshimira n'Imana nuko nk'ikicinjira muri ibi bintu ivyo nipfuza vyose iza gushika kuri uno mwanya ivyo nipfuza vyose narabironse vraiment narabironse Imana yabwe icubahiro cyane baravuga ngo amen arakoze kumbatse ngoma ndagutuke kandi wihangana kubera ni bubizaye muri post ziwanje Isaac warugeze ubona ahantu na hamwe nice sky nanditse ngo ndagurisha aze honfra canke ya 10 francs burundais muze munshorere ifoto je suis influenceuse sivyo urumva guposta zijya foto nashize ko ikintu gishasha ndashaka no gusuka nka posting igisuko gishasha malheureusement mfise gahunda yo gushaka dread mu minsi ahubwo mundangira umuntu azi gusuka dread neza canke kumuruhara so rero guposta zijya foto ntaho bihuriye no kuvuga ngo ndadandaza nibutse n'abantu banyandikira kuri IG yanje ngo nkunda gukeneye ngo turyamane you niggas mumbwira ngo turyamane mwigeze mubona postinga ngo jewe ngo ndagurisha ngo uruntu rusa gutereye guys nukuri jewe umuntu yanyibahutse je ndubaha nukuri kandi burya ari abantu baza no kudutuka bakibaza yuko umengo twebwe nta ntituzi gutukana canke ntituzi kuvuga nabi no zijya foto ziwanje nashize ko sinigeze mvuga ko ndiko ndagurisha bakeneye kugura bagende kwa mufizi mbari kwa mufyizi baje ku mapave numvise ngo baranakidugice ubu birakomeye cyane sinzi ko bazoronkayo bari ariko je bereke kunzanira ryama message nukuri mukazobona unyandikiye ibintu vyiwawe hama nkakubahuka uzunyihanganira sivyo kuko umuntu ariko aragurisha aravuga ko ariko aragurisha none wevye gutera isoni kudandaza ivyashara vyawe oya we hogira isoni zo kudandaza utuntu twiwawe nukuri je nkeneye kugurisha no babwira mukanshorera so jewe ifoto ziwanje kandi zijya foto nazikora nkiri no muri video vixen
by the way zaranampaye deal abatahuye igituma zijya foto nazikoze barampaye deal ndakora yeah of course ijya video en tout cas sinichutse good bari gufata umu stylist na n'umusani none je ikosa ryanje biye jewe nakoze akazi kanje ariko yafoka dukora ibintu biri kugwego no kandi nibaza yuko ijya ndirimbo igituma ari nziza tutari no gufatwa ngo baduhane atakosa twakoze nuko muno muri ya liste y'indirimbo bagiye bugara zititura imico n'akaranga vy'u Burundi akabandi nta yirimwo ndibaza nari indirimbo ya Wiz Design irimwo by the way yeah of course so rero ziya foto zanje ndabasavye bazitahura ukundi kuko abazi mpamvu navuga ikibazo nayo shaka abantu batahure neza nibaza murabona ikintu cyanaye muzimura gifata muri essence muzimura gishira muri essence yeah afite bakure muri essence bashire muri essence je kintu cyambere no basaba bite cyane kuri caption imbere yo kujudging sivyo nibabona umunsi nanditse ati ni munshorere ndagurisha kuri 0 francs canke kuri 10 francs canke ati vya bindi I don't know za post za satpiza la fois passé ngo bamwivye ceno nibabona ntangwe guposta kurya bazoze biruka bandondere kuko antuka nibaza yuko ntawo resista nawe so rero ninagurisha tuzoshira ukabekeza ariko at this time no kuri sindimvira kugurisha sivyo ndimwo kabisa ahubwo nanje mu minsi nzotangura no kugura ahubwo nshika na hafi kugura nayo ndavuga energy uno munsi ari nkuru narose nahise ko bagukorera umwana nakajembegete nigeza atwayinda irakura abyara nyuma ya mata y'umwana niko sana nishaka kunyaka mbega nibyo cyane niko daza itari nyatari duha bref iyo story ya nta bref ngaho mucha make iyo story yageze gute en fait sivyo ni inkuru ntibabikuye nerebo linda kunterera sinoja kumwitorera atuka nawe no naho ndimbwa gose ndakenya ndakenya naturiye nabi baravuga ngo impamba itagushika niyuja ngo yirira ku nzira natuririye ku nzira but ibyo sivyo ni inkuru tu uragiye uno musi bizitangaza amakuru menshi ariko wowe nitwa mu YouTubers kubera yuko nasavye stage muri PJ Classic FM barayinyimye so at this time rero ndacara mu YouTubers narazanye n'ikete barambira ngo Neko vyanzia izake nara nari guzikaniye nawo kambira ngo oya ngo ntivyo kunda sky ngibi ntivyo kunda ekani numi ikasinguteza abantu ya muri no munsi ndi muri ivyo gusa no oya nyabuna double nyabuna narigeze ahubwo kugira maison ya Sabonnez News ya munyuma birapararangana nyene bon ya biranshi intege hari ibintu bya bon hari ikintu ugerageza Isaac kikanka baravuga ngo akagumye bagumako ariko kandi ngakansura hepfo hari ikintu ugerageza bikanka mugacuka tireka mpindure way ndabe yuko hajya ahantu basinzo tuma ndahagaruka mu nyuma ibintu byagenze neza sanze nari nihenze cyane antukana nari nihuse gose nivyo antukangira wewe wiyumviriye ko ari yo shop ariko byari ivyo ya benshi nkawe waranyemereye icupa rya Mewe wararinguriye icupa Yego kweri waranyemereye icupa rya Absolute waranyemereye icupa rya Absolute rigeze
nyata kwereka yuko ataranazi asanije ja Isaac yarigeze kumbwira ngo ndashaka kukuboreza ngo hamugenda wapfura narabirindiriye ça fait presque imyaka 10 iraheze narumiwe nyata Nitrizibona atari karatwenga kubera bizi egyo map yarayiri okay rekana nizo kwa sivyo sivyo gute ushaka duharire sawa igihe duheruka gukorana ikiganiro wambwiye gute twavanse ntirigira wiyumvira kugasa ya ego narabigerageje navyo nyine aha nakwambia ni hatari urumva naragiye muri natanguye kuja muri cinema imbere yuko nja muri video vixen ego and then ndakina nsanga ari utuntu tw'amanyanga menshi usanga muri cinema ndakunda no kwibaza abantu jewe aba acteur n'abatrice iyo banyitavye ugasanga abantu barakina cinema ugasanga muri cinema babitanga aba president n'aba vice president ugasanga n'umuhungu vice wiwe n'umukobwa ugasanga barasokana usanga ari role yeah of course niko usanga bimeze sivyo none nubizi wengira ntivyakubaye ugasa hari kera c'était en 2015 en tout cas ugira byarahindutse and then ugasanga hajemo utuntu tw'utujambo ugasanga hajemo wewe ntiwokiniye role umuntu ategezwa kubuyu director ni wategerezwa kuba acteur principal ugasanga director yisera ko yishakiye iyo role ntimubereye ariko arananganiye akine bijya nyene ndavuga ati ibintu ntibiri serious ndabipoa gusa ndayimaze mwige nayimaze mu mwaka yancha ndabipoa ndavuga reka ndayibindi bintu nkora yeah washaka kuntumire muri cinema washaka kuntumire muri cinema sawa ndahari dakano sawa nice uno munsi waragiye mu gitangazamakuru birimo uratumira abantu uraziriki naho wanse kunyitaba nivyo nagira mbaze abastar bazo gutumira basanga kuko bari Isaac naramutumiye aranka kunyitaba aranambesha araje danakubura sinagwaye ifoto kuri office wari ndakubura birazuko kugera ibi narume bon oya bon abastar jewe iyo mu star hambwiye ngo ntidushaka gukora this time nibanyankira ngo bambwire ngo bimeze ngo dance no umwanya ndabitahura kubera yuko nanje sumwanya wari wowe wese nanje ndumu journaliste ndumu youtubeuse ndakora ama emission ariko nanje sumwanya wari wose no mfaka yadukiza ngo ndavunduritse mu gitana ndagiye kuri Isaac TV nkora ikiganiro so rero jewe ndabitahura kubera n'umuririmbyi we ndabitahura gose kubera yuko abafise plans wiwe avuga ati none uno musirimba nagiye kuri Isaac TV nkavuga ibi nasohoye indirimbo après nk'ukwezi indirimbo itarasohoka bagashasha kuntumirana gende kuvuga iki kandi mperuka yo kuvuga ibi nta gishasha mfise boje ndabitahuriye ambwiye ati ntibikunda uko atuka nta muntu ndasaba emission ngambwire ngo je nawe ntituza gukorana atuma ambesha cyangwa kandindiriza ariko ndabitahura uko biri kose challenge bwati ahantu natwe turajya struggle hari gihe utumira nk'umuntu mugiye kuri emission kandi faba afise content mugani wacu content muri bayita terme technique arafise content aho gacu usanga bakubwiye ngo ndi ngaha ukaza wumva umuntu yihagaze sindinze gutaginga umuntu yikomeje Isaac ngo ngika ngo déplacement ngurira igitoro ngo afise imodoka ibaze nka wenda kurondera ugacumbira ngo ndakugurira igitoro Isaac musanga awose muduga wakamye mu rugo utuma wiyorobeka basi ugashika mu gacufatire igitoro cyankamanye ikiganiro gihinze naje ari jewe sinokubwira ngo ndungire Yesu Kristo notuma nabwo ati nsanga muhira wana je bijya bintu byo vuga ngo ndakurihire déplacement nukuri kandi banabihebe nukuri antuka nukubera ntari mabita good nari CEO wa channel ndiko ndakorera kwa this time ariko no kuri je nta déplacement urungikira umuntu uze ngo ndakurihire déplacement mukuru ndabasabye muze muri hagararako
batume mushika mukora ikiganiro uvuga ati ye igitoro kirakamye witangaze basi biya bintu je ntavyo nshaka guma nihangane umuntu wese wamagara ngo hari no kubwira mana yanjye sinda bavuge gusa ngo bashavure hano kubwira ngo ndihira moto Isaac ndihira moto wewe ndakurira moto oya ukamengo nukuri niba ari umujournaliste ati yuko je nambwiye ngo ndihira déplacement ngo nze dukorana ikiganiro aje muri commentaire vraiment mvuga birateye isoni nukuri ukamengo bon erega gukorana emission n'umuntu ntubona je nkoreye kuri Isaac TV simbona yuko ari intérêt y'ama views yiwawe gusa kuko en tout cas nanje nari ndabikeneye nanje nari nkumbuye Isaac TV hariho abakunzi baza kuba bari ngaha kuri Isaac TV nanje nza kugendana nkwaye kuri Bujumbura TV hariho abaza kuza kunkurikirana ku ma social media yanje agiye fait ni twese turabikeneye rero kumbwira ngo ni nkurihire déplacement uze unsanga ahantu ndi dukorane emission nawe kigufitiye akamaro onondo je bya bintu je ntavyo no bamwe nasi biramaze gushika kifuza gusiga mukorogo urahije ikiganiro tugere mu bibazo bya nyuma oya nyuma twa tubaza nyine tuvuga biti changamoto challenge okay challenge nkifuza kwisiga mukorogo biramaze gushika cyangwa wisiga kwanza jewe mbona yuko kwisiga mukorogo na kanoti ça c'est un kabara kanoti cy'amavuta arazimvye deuxièmement mana gafaranga kamaze kugushikira ucusa nako rero ni wabona ntanguye no kwisiga uzovuga ati nice yariguye ko vraiment uzoca unandondera ndagurira rya absolute ushaka kugenda uyisese nzoba ndiko ndakugaye top 5 Estanish Monia Fleur Mona Walda the nice ego bono yesi ibintu biri biboneka mzizi wajiwe lolilo ureze mukorogo none ubona sabu wawe arabarabu top 5 nagwaye top 5 twavance oya bon umuntu yisiga araboneka ya saribona ati rageze ko bisiga amen kugira tubone ko abasani ageze ko bisiga dramati hageze ko yisiga kamen amafaranga ko nyine kaguma kakubwira ati rikabusena naka so kandi je ndabona umusani yisize bikamugwa nabi cyangwa ngo bigasafo kuri bose baba batese yose neza sana B-face yisize nawe umengo yotese uramubona yabaye umwarabu ninde wundi yo kwisiga agabashaka bigwa Meili yobegwa nawe nyine Meili ko mutesa vraiment nimba atatanguye atangure Kelina gusabiriwe afise kajya kamera nini Kelina berewe kujya gusa ntawe bitabira asigaye umwe amwe inde ako oya wizi ntarakagwaho neza ko mubera mu gapana ubunyene kirazira aburya hari umuntu yambwiye ngo ariko gana nice ngo ashaka kwaduka gugatobora ugashira ihereni ku munwa atamodoka ufise cyavga se ibintu ngiye nivyo ega nariyumvire kuri kurako cyavga none gute nobore ihereni nyene atamu shira ihereni ku munwa atamodoka mfise so rero wizi kwisiga ubunyene oya nabanza rindire izuba gihava ari vyo none nabanza rindire nitumuhene wa gatanu yo wa gatanu gabasha yo bandi oya ntiharagera abandi bose ntiharagera kwe abo ni fresh kubera hari ega no muri bagena mvuze ba top 5 hari habisize hataragera niyo mpamvu gumubona bahinduka kamengo ni bikamera no musi yabayuku ejo yabayuku no musi yabayuku kumigo uya monia ni bon ujya harageze vraiment yisige bamona harageze erga mukorogo vraiment si sawa ukigenda ugitfata amataxi iki deplace ufisa kaduga ni bon kubera kajya kazuba gave kica konona kakanoti washize aje we numpende ngo nisiga ubunyene oya kweri
nakarayika akanigwanje vraiment ariko bazanira agafoto ka kera ka nice na kayinesi gasiga gasa neza naho katagasi none uwo muheruka ryari igihe mukorana icya kiganiro muhira igihe mukorana ikiganiro uracibuka kiya kiganiro mwakoranye shuja kumuraba rero mzungu mweusi okay tugenda nice yemwe oya ndabivuze n'ukuri ni umva katari ivyo baze babanjajinga ariko je simvuze yuko vraiment ari bibi akanoti kaje utegezwa gusana akanoti kiwawe nayi wawe warayakoreye nice biramaze gushiza aho ugahunga umuntu nta muhonga amafaranga ngo tora aho kuyamuhano yaha mama wewe nyina ego kwiye ko hano n'abandi bavuga ati muzimuraha amafaranga ewa nago muhuye akagukorera ka geste fresh kavuga ati umuntu vraiment arantwikiye mubwira ati mpari mikashi ya mama wawe ndamushimiye yeka ntanari ngaya office nje ndafise ho waye nka ntuzenya ninde twayaziga basha mu diaspora la fois passée acambwira ngo acha shana isingora afisa mahera ndambwa acha shamtu wangu ni hatari none ukenye ucureka koga okay so nice right now umuntu yoza awusa kujya muri video yiwe right now ngo start y'urundi keneye ncamye cyo ati ndachafisa indoteri nduba ko n'ubunyene yawe yo mamaga no kwagusa no yijambo uwariwe wese akanota ariko ariko akanoti mbona narabihevye ariko amahera ndumva kariyo yonyene yotuma ndabisubiramo amahera kandi atari munsi y'umuriyoni mugabo uririmbye noza vraiment yo bari korabo kuko yaca yitwa korabo wamvugishije ndagushimire ariko by the way ndakuze ngene uripoze muri bugatanga kutumva ko banyongeye yindi kontra nyabuna nukuze tukayinwera icupa ryanje rya absolute riri hehe yabanze ndakwihoza ego sha merci ijo ndagukundira urazi kuvuga urazi kuvuga ariko ndagusavye service bica binanirana n'ikiganiro ca 20 minutes kandi imana byukuruka imana je nacu n'igikoro cyane ndaza binjiri wanyu ndakubura ndagenda kandi nyibu ndaza hariya cyamuje mbira teguri no mu kirundi baravuga ngo umwana yankwa ya nifanyaje siganzi Kiswahili rero muri no misi madame aragacha shako kabo antukangira zirashika nka 7-8 sinibuka ego antukaje tato ziwanje zirabezwa umubiri je simbona yuko nobona umuntu tuvuge nka uri gusa nanje ngakuri munsi tukaba gusa turi ahantu turi ahantu kukanguko sinabwiye ngo zikure turi ahantu turi babiri turi gusa wewe waboneka cyane kuri gusa gusumba jewe je basi no nambaye agakash sex wewe waboneka kuri ninyene na bazi nk'umuntu akuguye ko muri douche yotera abona yukuri gusa direct mugaje we yo kwiyumvira ati baby ya bintu yari yambaye nibiki yona medita anabya kuntuguruga cyisukugara uzisigara medita ati mbe ya bintu yari yambaye nibiki wabonye iki wabonye iki bana wasubona umuko ari gusatara Mbappe nene wotubona iki we Mbappe yonyene yo banzika gusarisha ndagushimiye cyane Isaac kwaze neza gusa narigize kumva ko nice afise impano yo kuririmba naje oya vraiment antukana aya kwiki mbaye n'ikintu nifuza kuzokora antukanye kaka noti nikaswa kunyagaza uzosanga nabigiyemwe ariko vraiment
wageze ko umudanseri oya no gutamba ntavyonze urabizi guys ariko je ntazi wiryagagura gusa igisirimba ndagitamba n'ishengero n'Imana iravuga ati sasema haje urujya muri ejo hari jeudi yego Rero amahereni ku munwa iriga Imana iraba mu mutima w'umuntu bajya baba kuraba none bajya n'Imana nibo mba ngiye kuraba nibo mba ngiye gusa okay ngigi rero usaba Imana dore ku Mana hama cyo bwira n'abakunzi ba Isaac TV uvuga ati je ikintu kiri mu bintu je numva ko nshaka cyane Imana ikizonkorera icyo shaka abafana bankorera hama cyo turagiza ivyanje n'Imana turabipanga kivyetu turafise ahantu duhurira tugasangira hama nkayibwira ikibazo mfise ama icyo nosaba abantu babambe cyane yawo ni kumwe ngo mu maramazi narinda reka nino matuka hari haheze nka simwa yego narabahevye kabisa narinda bakumbuye cyane abakunzi ba Isaac TV hama nashaka ndanabatumire kuri Bujumbura TV kubera hari abantu bagomba ngo n'uburihe nguri mu biki ndabatumiye kuri Bujumbura TV baze gutukurikirana ku bwinshi hama ikindi kintu naco no basaba mwacumvise mu kiganiro bashani mwiyegeranye turamingene two mu rundi kanayise muri university hama murakoze cyane birangiye cyo kumva ko ukeneye kwiga birangiye Isaac waritse uyu waritse ejo arapostit ngo Isaac ngo yigo yavukiye Bujumbura ngo mu kidumbu ngo hano havutse hirya yecu we Carama we waje wowe wamenye Carama yaramaze kuba Carama ntiyari bwitwe kidumbu abantu bazi izina kidumbu yego abantu bazi kidumbu urazi imyaka hari ryari wibaza twe twaje Carama 2006 mengo 2007 nari fise 8 ans nari umva ko arukiri kidumbu mugabo wumve yuko nawe no nta Bujumbura wavukiye mwayiza kezera reka kuduhera imana je ndumunyabujumbu ibubanza ngabanze hano namwe barani ega hari ruguru kwaza je yo nari kuvukira nka ruguru bagati man urakoze muhira hamari muhira Isaac yacuzinza n'ibintu byo kugira umuswahili Sera nesiga mala urageze ukuza Isaac TV nukore twaze byishana na Sky ibyo twavuze amafuti mutubabarire ni story nyene nibarike gutubabarira bakora ico bashaka John bari bashaka nyene baryoherwa bategezwa kuryoherwa erega amafuti nyene cyo turavuga niyo bakunda vuga ibintu biri serious reviews uza kuronga baba bakeneye amafuti bazi bararika kwigira serious mvango ibyo biri umuduha wa so what ukareka kuwatchinga none bitwaye iki yemwe ni mu nice uretse je munyirabire gaza cyabakene bitwa murabe musubire mu murabe henda subira bahende we bashake bakurabe ntibakurabe je bashake bandabe canke bareke I don't give a shit gusa ndabemera barabizi none gashaka nuko nyene nice nuko yaga mu vyihanganire hama amafuti twakoze mu twihanganire ariko usaba ikigongo nta kigongwe ndiko okay kandi gusaba ikigongo abantu banye ntacyo bitwaye vraiment bon ego ntacyo bitwaye muga nta muntu twatutse bibaza ngo hari umuntu twatutse abo twatutse nabo nabanyamafuti nabo barakoze amafuti abo twasuzuguye nibo bisuzuguye urakoze cyane kubaho umuntu atiyubashe Isaac biragoye nuko rero murakoze cyane mugira aho mubahwe Imana ibahezagire cyane ryitwa Isaac Classic ngo Ezekiel ngaraje gukura Isaac Classic Drizo eyo Drizzy niwe ari kuri kamera je ndamushimye cyane na Sky yamaye ikiganiro cyiza umwanya munini twayaze byinshi hama mubane mukurikirana kuri Bujumbura TV murabe ama content yiwe hariya atanga ibiganiro biryoshye ndamaze kubona urukura hojinga Mona World